Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye mukurikira ibiganiro nakubandanya gushikiriza imisi yose ngaha kuri mbonesha kure nabakengurukira cyane ko mudema kubana natwe muri vyinshi dusikiriza kuva ku munsi wa mbere kugeza kuwa Mungu ukwezi kose umwaka wose ukarangira. Ndabahaye kaze rero aho muherereye hose abadukirika bari mu Burundi, mu bihugu bibanye, mu bihugu kwa mugabane wa Afrika no kuyindi migabane ya kure. Muze kandi gucikwa n'aya makuru agezweho araza kwibanda ko ariko avuga cyane misata bigiye bitandukanye, ndetse turaza kubageza ko vyinshi twabatohoreje mu misata vya politike, umutekano, indero n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Ntuze gucikwa muri aya makuru. Turaza kuba dushimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ingingo ya mbere turababwira kuwitwa Paul Ngarambe no mwigisha mu makaminuza, avuga ko yahatswe kugandagurwa inshuro 8 kubera yanka guhindura ivyavuye mu matora. Muraza kumviriza ivy'uwo Paul Ngarambe w'umurundi yoba yarakoze cyane cyane mu matora atandukanye mu bihugu vyinshi ngaha ku mugabane wa Afrika, doriko yagiye arayahagararira. Muraza kumviriza rero vyinshi utorero dutandukanye atanga, ingene izo nshuro 8 zose yoba yararokotse urupfu n'ibindi vyinshi kuri we. Muraza kubikurikira muri aya makuru twabateguriye ku buryo burambuye. Mu ngingo ya kabiri tuza kubashikiriza mu buryo bw'idonido, hari umuntu umwe yitavye Imana, wundi arakomereka mu isanganya ry'imodoka yunguruza ibinyobwa vya Braludi yabereye ku ruzi Kaniga Rugabura komine Geta mu ntara ya Gitega. Muraza kumviriza rero iyo nkuru ibabaje ku buryo burambuye n'ibindi vyononekariye muri iryo sanganya mugaca mu bimenya. Mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura umutekano wakajijwe. N'ingingo ya gatatu tuza kubabwira ko hari abakenyezi batatu bafatanywe udutu 1060 tw'urumogi. Muraza kumviriza vyinshi ndetse n'ico mu gipolisi boba bashikiriza, dore ko no muri iyi minsi iriko isozera umwaka wa 2022 benshi bari gufatanwa ibiyayura mutwe. Yandi makuru mu gisata c'indero nkuko nabikubwiye ko turaza gushikiriza vyinshi bivugwamwo. Abanyeshuri muri master barasaba guhabwa impamya bushobozi zihuye n'ivyo bize no muri kaminuza y'u Burundi n'abandi batandukanye bahurikiye mu ishuri ndera bigisha bize mu bisata bitandukanye. Muraza kumviriza rero aho imyidogo yabo ishingiye. Ayo makuru yose mu kanya gatoyi n'ingingo imwe ukwayo. Cyo ngusaba no kufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko buke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'ivyo dushikiriza iminsi yose. Ndabahaye kaze, reka dutangurire ku ngingo ya mbere nkuko nabikubwiye. Turaza kubabwira kuri Paul Ngarambe yatswe kugandagurwa inshuro 8 kubera yanka guhindura ivyavuye mu matora. Uwo Paul Ngarambe no mwigisha mu makaminuza ariko regereza imyaka 72, arubatse kuva mu 1979, afise abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3. Umuhererezi ariko ararangiza igice ca kabiri ca kaminuza, ndetse akaba afise n'abuzukuru bageze kuri 12. Mu mwaka wa 2005 yararongoye umugwi warujejwe gutunganya amatora. Mu yandi mabanga yashinzwe mu 1990 yari mu mugwi wafasha kuva mu ntwaro y'umugambwe uja mu migambwe myinshi. Yararongoye kandi umugwi ujejwe gusigurira impunzi zari hanze y'igihugu kugira zitahuke, ndetse ico twababwira kuri nuko mu matora yo muri 2005 avuga ko bitari ivyoroshe kubera ingorane zari zihari. Abanyepolitike barumvikaniye Arusha ko hazojaho umugwi ujejwe amatora kabarimo atana bamwe begamiye, ngo bari batanze abantu 120, mu nyuma basanga ngo bibagiye izina ryiwe. Uwo nta wundi bivuga ni Paul Ngarambe. Na Iprona nta Frodebu yigeze ajamwo. Mu 1993 Paul Ngarambe baramushize ku rutonde rw'abashinga amateka ba Iprona ndetse arabankira. Mu nyuma rero bamaze kugena uwo mugwi, umukuru w'igihugu yahamagaye Paul Ngarambe ubwiwe bimubarira, ndetse ntiyamwankiye naho yabona ko ari akazi keza cyane. Hari uwo kwibaza ngo n'amafaranga mugabo agashahara yakura muri UNESCO ko kwigisha ngo karayasumba
rwose. We ubwiwe aragira ati nashimye ivyo bito ngo ngire ico mfasha igihugu. Ico Paul Ngarambe yitwaza kwari ukuri atana kimwe ahinduye ku vyavuye mu matora. Hariho abamugerageje ngo ahindure kuko aribo batwara cenke abazotwara, mugabo Paul Ngarambe yarabankiye nkuko ubwiwe avyivugiya. Yaragize ati erega abaranteye ubwoba kugira aho bahakwa kunyica incuro 8, incuro 3 hoho banansanze muhira. Munsi umwe mbere nari mvuye ibubanza nkabantegerezwa kuja mu kiganiro cikibiraho ku radio y'igihugu, hari umuntu anyongorera ko bantegereye acambwira ko no kwicara iruhande rw'umushoferi kandi ngo ntihagire imodoka imperekeza. Abanyica bari ahantu ku gipimo cikawa, mugabo batangajwe no kumva ndiko ndavugira ku radio. Niko Paul Ngarambe asigura ivyamubaye ko incuro 8 zose yoba yararokotse urupfu. Ngivyo rero siwe aremera Imana niyo yamukingiye. Gucisha aho ukuri kuri vyarahaye iteka Uburundi, baranamutumiye ngo aje guhagarikira amatora mu bihugu bitandukanye nk'igihugu ca Comore, igihugu ca Mauritania, igihugu ca Congo Brazzaville, igihugu ca Madagascar n'igihugu c'u Rwanda n'ahandi hagiye hatandukanye ngaha kuri uyu umugabane wa Afrika. Ubwa Paul Ngarambe ariko ngibijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara vyari kuza imbere y'amatora garacafise akanyota. Ivyamushikiye Uburundi bisaba abantu bigenga koko, niko ubwiwe ashinga intahe. Murumviriza rero ingene Paul Ngarambe yoba yarabayeho ndetse n'ibikorwa bitandukanye yoba yarakoze. Twanabasiguriye n'ingene yoba yarahatswe kugandagurwa incuro 8 kubera yanka guhindura ivyavuye mu matora. Ni inkuru rero tubagejeje twifashishijwe ivyanditswe n'ikinyamakuru Yaga. Tubandanye ku yandi makuru. Hari umuntu umwe yitavye Imana, uwundi arakomereka mu isanganya ry'imodoka yunguruza ibinyobwa vya Braludi yabereye ku ruzi Kaniga rugabura komine Giheta mu ntara ya Gitega na komine Rutegama ni mu ntara ya Muramvya. Makuru ava begereye ako gace avuga ko iryo sanganya ryabaye imbere y'umutaga kuri uyu wa 4 itariki ya 29 Kigarama 2022 biturutse kuri iyo modoka yoba yacitse amafiri, mu nyuma irahenuka umushoferi aca yitaba Imana, ariko wo bari kumwe yoba yarokotse. Tubandanirize mu gisagara ca Bujumbura mu Kamenge. Hari abakenyezi batatu bafatanywe udutu 160 tw'urumogi. Nduwimana Sara, Uwimana Francine na Nshimirimana Joseline nibo bakenyezi batatu bafatanywe udutu 160 tw'urumogi. Bakenyezi rero bakaba bafatiwe mu mukwabo wo gusaka wakozwe n'igipolisi muri quartier Kavumu kwibarabara rya mbere n'irya kabiri mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 kenekereza 29 Kigarama 2022. Ivyo biruko mu gihe kuva mu mwaka wa 2021 ubugenduzi bw'igipolisi bwagiye burakora ibikorwa vyo kugwanya inzoga zitemewe n'amategeko gushika ku rugero rungana na 95%, ariko ibiyayura mutwe nk'urumogi, basta n'ibindi vy'ubundi bwoko bikaba vyabandanije vyibonekeza ku rugero rwo hejuru. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana akaba yaheruka kumenyesha ko mu gisagara ca Bujumbura asanzwe arongoye hariho ikibazo c'urwaruka rwo mu mashuri rwihereza ibiyayura mutwe ku rugero ruteye ubwoba ko mbere bakoze ibikorwa vyose vyo kurwanya ariko bikanka. Hari ku wa 15 Kigarama mu biganiro umukuru w'inama nkeguza amateka agiranye n'abatowe baherereye mu ntara zo mu karere k'uburengero. Mumenya ko gushika ubu muri komine Ntahangwa hakiriho amakaritiye amwamwe asanzwe azwi kwarimo ibiyayura mutwe, karere muri quartier Nef muri zone Ngagara aho benshi bita kwa komine mu Gituro, Twiyoni, Songa na Gikizi zose zo muri komine Kamenge, quartier Nyabagera na Muyaga zo muri zone Gihosha, quartier bita muri bita muki GRR yo muri zone Buterere, ni muri
quartier Bukirasazi ya kabiri Ingozi na Buhinyuza zo muri zone Kinama ku Mutakura ibarabara rya gatandatu muri zone Cibitoke hamwe no kwibarabara ya 13 hafi yo kurya Kanyoni muri zone Cibitoke. Ivyo bikaba mu cigwa cakozwe n'ubugenduzi bw'igipolisi mu Burundi mu kwezi kwa Ruheshi 2022. Yandi makuru kandi avugwa cyane mu gisata c'indero hari abanyeshuri muri master basaba guhabwa impamya bushobozi zihuye n'ivyo biza. Abo abanyeshuri biga mu gice ca kabiri c'amashuri ya kaminuza master muri kaminuza y'u Burundi hamwe n'abahurikiye mu ishuri ndera bigisha ENS bize mu bisata vy'ibiharuro, chimie, physique na biologie vuga ko ivyo bize bidahuye n'impamya bushobozi bategekanywa kuronswa. Bemeza ko bamaze guhomba ibitari bike kubera bamaze imyaka 4 biga kandi bategerezwa kwiga imyaka 4 gusa kandi ko nabahejeje umwaka wa mbere atarupapuro na rumwe ashobora kuronswa. Umwe muri abo banyeshuri avuga ko baravye intunganye y'ivyigwa bakaraba n'izina ry'izo mpamya bushobozi bategekanya kubaha Master Didactique de Science nibihuye n'ivyo vyigwa kuko usanga basamesha amasaha ajanye n'ivyigwa ico twokwita le cours disciplinaire mugabo ivyigwa vyerekana ubuhinga bwo kwigisha ivyo vyigwa nta birimwo. Uvuga kandi ko bamaze guhomba vyinshi kuva muri Kigarama 2019 gushika ubu. Ivyo kandi biruko mu gihe mu ntunganyo y'ivyigwa ya master itunganijwe mu myaka 2 gusa kandi hakaba hariho n'abahevye ubuzi baza kwiga. Ikindi nuko muri bo hariho abatunze imiryango kandi muri iyo myaka yose batarakubita urugo amategeko agenga ivyo bisata uko bize. Abo banyeshuri bemeza ko ico kibazo cisangijwe na bamwe gusa kuko nka abize mu Gifaransa ngo barahejeje ndetse n'impamya bushobozi zabo zaragiye ahabona ariko kubera atamategeko abagenga ngo agenge n'ivyo vyigwa ntibiratunganirizwa. Abiga ivyo bisata bakavuga ko bandikiye ababijejwe bose kuva muri kaminuza gushika mu bushikiranganje kuva bakibona ko ivyo bariko bariga bidahuye n'impamya bushobozi bategekanya kuronswa ariko n'ubu nta nyishu bararonka. Basaba guhabwa impapuro z'umutsindo zihuye n'ivyo bize aho bagatanga akarero ko buhabwa impamya bushobozi yitwa Master en Sciences et Enseignement. Ivyo rero bitangazwa nabo batandukanye bari muri master muri kaminuza y'u Burundi ndetse no muri ENS. Abanywanyi bacu nabakengurukiye cyane ko mukurikiye aya makuru tukaza no kubandanya kuzobashikiriza ndi kuri imbonesha kure niho muzobirondera. Cyo musaba no kufyonda kuri subscribe ni mu Congereza ni ukoresheje YouTube y'Igifaransa ufyonda ndetse s'abone byose bikora kumwe ifyonze ko curonka amakuru yacu ri mu bambere. Imana ibahezagire.